narahuye n'abamama bafise imitahe y'ibihumbi 5 ndahura n'abamama bafise imitahe y'ibihumbi 10 ibihumbi 20 nta sinegera mpura n'umumama wibarabara ariko adandaza yaba ari micunga yaba isombe imyumbati n'ibindi byinshi nagiye mbona ntawe ndigera mbona afise umutahe y'ibihumbi 50 kiretse baba barangenze so amagenda rawo ndabona abantu nk'aba bijanye n'ikintu jewe nititse kuzofasha abantu bateye intambwe kuko hari abajyamye mu nzu bajyamanye mahera azitaye umugabo batateye intambwe ngo baje mu barabara bakore ajya amafaranga bayajyamanye ugasanga bariko barayajya ugasanga amahera baseranye cyane ugasanga umuntu aragusabye amahera aho kuja basi kudandaza nawe agira ico yinjije ugasanga arayariye bukeye kandi akagusaba yandi kuko baraca umugani ati ntuzohe ifu umuntu ahubwo uzomwigishe kubiroba kuko niye ijya fi wamuhaye niyahera azogaruka muri yindi mugabo ni wamwigisha kuroba yafi imuheranye azogenda sijya none kandi ico cyo kuvuga ati naco ntuzohere ifite umuntu ahagaze ahubwo uyikuru karatambuka notanga akarorero kuri bajya ba universite bisanga bahagaraye hajya ku mabarabara hariho abakunda gusaba bahagaze iyumvira gatondo iyo tambutse umuntu yasabye ariko aratambuka arashobora gushika iyo yagiye umudugu utarashika mugabo mwagihagaze barashobora gukira mbere bukadegera agihagaze hajya nyine mugabo wasaba uri kuratambuka bizogufasha gushika aho kuragenda utanacera sibyo none rero nico gituma twafashe uyo mugambi kugira ngo dufashe abantu nk'abo bafite imitahe mitomito kubongerereza ati rero iyo mitahe twitanga gute ayo mahera tugwe niturishira hamwe ngo bikunde ngo ayo mahera ngo tubaho umutahe ngo hamaze mu gusubiza ayo mahera nayo tuba tubahaye kandi tubagabiye gusa turafise ikintu kimwe dushaka gufasha abandi bafise umutima wo gufasha turavuga ati par exemple umutahe w'ibihumbi 5 kubera tuguha amahera y'ubanye n'umutahe ufise 5 turashaka kuvuga ati sorry turaguhaye nk'ibihumbi 200 ibyo bihumbi 200 tukakubwira chaque une semaine uzana igihumbi ayo mahera igihumbi turayegeranya tubonye agwiriye tukayaha ubundi kubera abantu bamwe bayandikisha ari benshi gushika ubu hari abantu tumaze guha twavuze ati twebwe umutahe wacu tuzohagusha ku abantu 50 tumaze guha kubashika abantu 50 abo bandi 50 nibo bazofasha abandi par exemple kundi kuzanye ico gihumbi turegeranya tukaca duha ubundi ataronse muri bo bandi bazokuyandikisha mu nyuma bo tuvuga tuwa 50 azova muri mwebwe samahera yiwacu kurya nayiwanyu ikindi naco nukuvuga ko abazokwitanga bakaza icyo bigirira turashobora kuzoraba abikanze tukabongereza kandi umutahe sibyo none hama ikindi naco umuntu abona ko atari capable yo kuzana ico gihumbi tuzomukurikirana azomenyana n'Imana yiwe ntabyo gukurikirana biba wewe ubonye ijya n'iseme nigeze zana ico gihumbi kugira ngo gifashe mugenzi wawe ico gihumbi tubonye utakiza naco bitwaye twebwe ntabwo tuzomukurikirana so nako umugambi bazomba Deixa eu fazer mais. Eu mando minha primeira. Estamos na seguida. Eu vou para media. Já na media fiz mais bashobora kumanukira akabaza ibibazo nyuma abari mushira hamwe abashaka gufasha bayasha kubaza ibibazo bitandukanye Yesu ashimwe ku bantu bose mukijije assalamu alaikum nitwa Bashiri Black FM na TV online atandukanye bere muri atanu ikibazo narifise ni kimwe mbaza turubashimire cyane mwarakoze kubera ko iki kintu niba bataracyumva akenshi abamenyesha amakuru turaja mu bintu ugasanga
hariho avantage mwakuye matwi yumvishije n'abandi bantu ushobora kubabona tukababwira. Niyo mpamvu navuze ati babanze bagukomera amashyi kubera ko cyose kimwe twagiye turabona ibintu biza ugasanga biraza neza mugabo inyuma ukaza gusanga bya bintu uko byaje siko umuvuduko uri kurabandanya. Ikibazo cya mbere nza kucerekeza rero ko twasanze ari kampani nini twagiye turumvamo ibintu byinshi, harimo ibijyanye n'umuziki, harimo ibijyanye ibintu byinshi cyane no gufasha abantu. Ndaza kugaruka kuri iki kintu cyo gufasha abantu, mbega kuko nimba biba ibi bintu ukaba warafashe amafaranga yagiye ugashyira mu bintu kuko ngene ndikorwa byumva uvumenga nta avantage kuri mwebwe, nta avantage zo hakurya, ahubwo gusa ni wa mutima wo kugira ngo abandi baronke uburyo bashobora kwisahiriza. ndavuga niba nimba ata avantage gushaka by'ukuri ko bizongera mbega bizoramba cyangwa se bifise igihe bizoba expire igihe runaka. Ikibazo kigira kabiri, uyu munsi nivyo koko muriko murafasha abantu kandi ndabona n'abantu benshi bariko baraza, mbega hamwe hazoza n'abashobora kuba bavuga ati kuvuse ko mutanga uza umuntu ukavuga ati noneho ko jewe nshaka kugira ngo mumpe amafaranga akwiye kugira ngo nzane koje nayibereke inyuma yaho, kuko inyuma y'ibi yaba bariko baraza hashobora kuza abantu ati ndakeneye par exemple nka 5 millions kugira ngo ndabereke koje, iyo koje mbirabe maze kuyiraba kugira ngo tuze tuyikorere ko noneho ikazoba koje nziza muri societe. Mbega icyo kintu naco mubikorera cyari ivyo murakoze cyane. Ikibazo cya mbere wabajije ko iyi proje ari proje ibandanya, kugira ngo iyi proje ibandanya bizova kuri mwebwe, kugira iyi proje ibandanye bizova kuri mwebwe. Nk'ubu mboneyeho no kuvuga, urabona abantu twahaye amafaranga nta n'umwe yaje uno munsi, abantu tumaze guha amahera uno munsi nta n'umwe yaje, ahubwo uno munsi haje abaje kwakira amafaranga. So urumva rero bituma dutanatwe ibyizigiro ko ibintu byobandanya, donc confiance itakara hagati yanje nabo. So rero kugira ibintu bibandanye bizova kuri bo gute, kiriya gihumbi nibabandanya bakizana kugira ngo duhe ubundi muntu, turashaka kuzofasha n'abantu barenga ibihumbi ngaho mu gihugu cyacu. Urumva kuko witanze kirakukunze ukazana igihumbi samahera make arahavuye, ubundi akazoha ugasanga turakwijana, amajana 200, amajana 3, amajana 5, donc ugasanga ibintu bigeze kure. Mugabo kijya gihumbi nibatakizana, je navuze ko tutanguranye n'abantu 50, abo bantu 50, abo bantu 50 aribo bazofasha abandi, sibyo none. So kuvuga navyo ko ufise proje nini apresence yaratanguje ikorwa, icyo gihe nibaza ko ari ibintu byo kwigwa, ntabwo ari ibintu bishaka kugira ngo ariko n'ibintu bizoba. So mwabyumvise, icyo gihumbi mudashoboye kukizana ngo duhe uwundi, ibintu bizohava bihomba. Kandi dufise iyindi migambi, ifise ko tuzokwagura imigambi bajya bizigirwa, tubona kweri ko bitanga bakazana ayo mahera, tuzobongerereza iyindi mitahe. Kandi dufise proje yuko tuzogira ahantu hacu ho kurima, tukaza turirimira bijya tudandaza, tukabyirimira twenyene kugira ngo twagure ibikorwa bijya tudandaza turima twimbura ari byo dushobora. Rero mukazofata mimenyeyo ukuri, urumva bizohomba nyene, bizohomba kuko imitahe tuzoba tuyishe, none twishe imitahe bisaba ko twongera kandi dutegura ibindi mitahe gushasha ntitubundi ibyo none. Ni programu ya umunezero ya TV amananze ndamushimira bwa mbere ku mugambi yahize kugira ngo ashobore gufasha abantu. Dushobora tubona abantu bicaye ngaha bashobora kuba batari bafite imitahe, akaba begeranya kugira ngo ashobore kubafasha mu gikorwa cyiza cyane. Kugaruka impamvu heza kire kandi ikomeze mu mutima amajana hanze ikibazo agomba kumenya umugabo wavuga yuko ni umukurikirana abo bantu mugabo nk'uko muriko murabivuga mwavuze ko mu bantu bose mwahari nta n'umwe yaje ngaho haje bashasha gusa.
none iyo mumaze kubadeja bimaze kumera gutya n'ikihe kintu basi kuko murabona yuko mushobora niyihe amelioration mubona mushobora gukora kugira ngo musigarane bakeya amahera yanyu ntagume aherayo kugira ngo nabo bamaze batashikiriwe bahombera muri nabo ego merci jewe intego mbona nofata aha uramenye hambere sinzi ingene muyakira kubera ko ba bandi twahaye amahera bataje uno munsi ntabwo ntanga amahera bica riba jewe bica biba uno munsi bica biba nko kubera ni umunsi wa nyuma dufite ngaha mu Burundi kica kiba ikiganiro gisanzwe nk'uku nk'iki twagize hama tuzotumako kandi turabe ko ba bandi baza ba bandi nibaza uyu munsi n'ubu abasigaye bazoca bahabwa amahera sinzi ingene mubyakiriye ni byiza cyangwa si byiza tubikoze kuko tubandanije kubizera abo twahaye amahera nta n'umwe yaje yuko bajya abantu babisiguriwe none nawe twizeye abamwe bakwe twabyumvise mu gatondo ni ukuvuga ko bajyanye bahawe bataje ntibabisiguriwe neza yuko yoba ari nk'akanama bagomba kugurisha gusa twebwe tutari bwashikirwe ariko twabyumvise cyane bajya bo kubera bari bazi nyene nibaza ko atasiguro n'indi bantu nibaza ko nabone bari kuza kuko nabo barabikunze nimwe mwabibwiwe n'abandi bamwe twagenda turabyumva abandi nge baradusanze aho dukorera ubwabo ntibabasiguriye neza ko n'abaruze baza kuba ari baje urumva mwe muvuga yuko Imana nayo irahari umukuru unavuga ati uzamukana n'Imana nkuko babivuze abo ngo bamaze kubakorera no gusora n'amakuru bijya ku rutonde cy'amakamyo yabo iyo baba mu amenye cyo kuvuga amahera tuzasubira kandi amahera burya n'ibisabije nzokore ko niba wamuta ukwiye gasaya n'icanga je umugambi mfite iyi ntabwo ntabwo hamwe no gutanga ngo ubona kandi umugambi wa masubi nicyo gituma nakubaha ibi by'amatsibi ntibihabe kugarerera so jewe icyo novuga reka tugarukirize ngaha hama tuje muri komite tuyige kubera abarongoye bose barahari jewe ndagiye mugabo hari abamuto basigarana hariho n'abandi byige hama turabe icyo